Reka nsubire ndabaramutse n'abahe ikaze mwese banywanyi bacu mubana natwe mu makuru n'ibiganiro dutambutsa kuri no mboneshakure ya ICTV n'umwanya w'amakuru agezweho ariko aravugwa cane. Amakuru ari buze kugaruka kuyavugwa muri politike n'umutekano. Muri ano makuru turaza kubabwira amakuru havugwa kuri General Alain Guillaume Bunyoni nkuko twama tubikora tubashikiriza amakuru yose mashasha bariko aravugwa. Turaza kubabwira ibiriko birashikira General Alain Guillaume Bunyoni, tuze no kubaha ayandi makuru y'ibindi bihangange vyoba bigiye gukurikira Alain Guillaume Bunyoni, ariko nanone ngo Alain Guillaume Bunyoni akaba yarahohotewe bikomeye kugira avuge abo bari basangiye umugambi wo guhirika Ndayishimiye. Turaza kubabwira amakuru akomeye kandi anateye ubwoba ava mw'isoko ryacu muri CNDD FDD, umugambwe uri ku butegetsi. Turaza kubaha hamwe mu mazina garukako cane yoba avugwa muri dossier ya General Alain Guillaume Bunyoni. Mu gisata c'umutekano, abasirikare b'u Burundi ngo boba bagiye kurungikwa mu nteko zo kuja kugarukana amahoro n'umutekano mu gihugu ca Sudani. Turaza kubaha ido nido muri ano makuru twabiteguye. Tukiriko turavuga kubirabana n'umutekano, Ubushikiranganji bw'intwaro wo hagati mu gihugu, iterambere rusange n'umutekano bwashikirije kuri uyu wa gatatu igenekerezo rya 10 z'ukwezi kwa gatanu 2023 mu ntara ya Gitega, abaserukira abandi mu ntwaro mu gipolisi no mu gisirikare amatelefone yo gukoresha mu gisata co guhanahana amakuru y'umutekano arimwo amayinite adahera. Amatelefone yatanzwe mu gihugu cose ni 6457. Intara ya Gitega ikaba yaronse amatelefone 581. Umunyamabanga ntayegayezwa mu bushikiranganji bw'intwaro yo hagati mu gihugu Andre Ndayambaje akaba yamenyesheje ko ayo matelefone azohabwa abarongoye amakaritsiye n'imitumba yose yononekaye mu Burundi. Abapolisi bafasha umutekano ku mitumba n'amakaritsiye, abahetsi bo ku mitumba, abarongoye amazone yose, abarongoye amakomine, abarongoye ibirindiro vy'igipolisi mu makomine yose, hamwe n'abarongoye amakambi y'igisirikare afise icicaro mu makomine. Intumbero nyamukuru nuko uwokora icaha wese yofatwa biciye mu guhanahana amakuru y'umutekano mu buryo bworoshe kuko atawuzokwitwaza ngo yabuze amayinite. Andre Ndayambaje akaba amenyesha ko uwo mugambi wavuye ku mukuru w'igihugu c'u Burundi Evariste Ndayishimiye, kuko vyagaragaye ko mu vyegeranyo vy'igipolisi ngo abakoze icaha batamenyekana ngo biri mu matohoza. Ayo matelefone rero azofasha guhanahana amakuru ku mwanya bitume inkozi z'ikibi zihagarikwa zitarashika kure. Umuyobozi mwishikira mu biro vy'umukuru w'igihugu ajejwe ibibazo vy'igipolisi nawe akaba yasavye abazoronswa ayo matelefone kuzoyakoresha neza, amenyesha ko ivyo bikoresho atari ivyo gutiza abandi. Umugenduzi mukuru w'igipolisi akaba asaba inyamiramabi n'abajejwe intwaro gukoresha iyo telefone nk'ikirwanisho co kurwanya ubugizi bwa nabi mu gihugu hagati. Ngo nibakora neza igihugu cose ngo ntikizoreka kugira umutekano. Akaba asaba abarongoye igipolisi muri iyo ntara gushigikira abarongoye igipolisi mu makomine, gushira abarongoye igipolisi mu makomine no ku mitumba uko bagiye guhanahana amakuru n'umutekano. Akaba asaba abapolisi bajejwe amatohoza guhindura ingendo mu gucunga abakora amatohoza ku vyatanzwe n'umukuru w'umutumba n'uwujejwe umutekano ku mitumba. Hambavu y'amakuru abapolisi batanga ku bijanye n'umutekano ngo bategerezwa gutangaza uko vyifashe mu bindi bisata vy'ubuzima. Umuyobozi mukuru w'ikigo kiraba ivy'itumanako ARCT Samuel Muhizi akaba nawe yemeye ko bazofasha mu buhinga bwo guhanahana amakuru hamwe no kurondera iyizoba yibwe. Mukaba mwomenya ko ubwo buhinga bwo guhanahana amakuru no guhamagara ntandi hakoreshejwe amayinite muri ayo matelefone buzotangura gukora ku igenekerezo rya 15 z'ukwezi kwa gatanu mwaka 2023. Ayo ni amakuru arabana n'umutekano. Ayo yoba afise aho ahuriye n'ipfungwa rya General Alain Guillaume Bunyoni n'ibintu biriko biraba mu gihugu.
Banywanyi bacu muri hano makuru twababwiye ko tuza kugaruka ku kuntu Alain Guillaume Bunyoni yoba yarakubiswe bikomeye akabarizwa igufa kugira avuge abo bari bafatanije gutegura umugambi wo guhirika Perezida Ndayishimiye. Ayo makuru akaba yaragiye akunda kuja aravugwa, ariko nanone tukaza kubaha idonido kubirabana n'ayo makuru. Ariko tukiri mu vya politike, imbere yuko tugaruka mu mutekano, hari uruhigi rw'abatavuga rumwe n'ubutegetsi nyuma y'urugendo rw'umunyamabanga mukuru w'umugambwe uri ku butegetsi CNDD-FDD. Kuva kuri uyu wa mbere abanywanyi batatu Murantunga b'umugambwe seneri barahagaritswe n'igipolisi hamwe n'abakozi b'igendereza mu ntara ya Bubanza ari mu burengero bw'u Burundi. Kubw'amasoko muri iyo ntara, uko guhagarika abo banywanyi bibaye inyuma y'urugendo rw'umunyamabanga mukuru w'umugambwe CNDD-FDD Reveriyano Ndikuriyo yoba yasavye abayoboke biwe guhiga bunyamaswa abanywanyi babangamye. Jean Marie Ndayishimiye wo ku mutumba Gicuba ni muri komine Mpanda na Vianney Hakizimana wo mu gisagara ca gatandatu muri komine Gihanga bakaba bapfungiwe muri komisariya y'igipolisi c'intara ya Bubanza. Jean Marie Ndayishimiye akaba aserukira urwaruka rw'umugambwe seneri kuri uwo mutumba. Uwa gatatu ni Samson Nuyahaga wo ku mutumba Gifurwe akaba apfungiwe mu gasho k'igendereza mu ntara ya Bubanza. Kubw'isoko ryegereye igipolisi mu ntara ya Bubanza, abo bantu batatu bakaba bapfunzwe mu buryo buteye ubwoba. Baraboheranije amaguru n'amaboko kandi nta ruhusha baronswa rwo kuramutswa, niko bisigurwa n'amasoko yacu. Ayo makuru aremezwa n'userukira umugambwe seneri mu ntara ya Bubanza. Amatora atomora mbere ko hari n'abandi banywanyi ba seneri bahunze imiryango yabo kuko bariko baronderwa n'inzego z'ubutungane. Elias wo muri village ya gatandatu, Taiga na Fabrice bo ku mutumba Gicuba muri komine Mpanda bariko bararonderwa, ntibakirara iwabo, niko amasoko yacu yemeza. Agira ko yagiriza ati intandaro Reveriyano Ndikuriyo yoba yategetse userukira umugambwe CNDD-FDD kwica abantu bagorana. Abo bagabo batatu bakaba bakurikiranwa ngo boba bikekwa gukorana n'umurwi w'abarwanyi Red Tabara ucumbitse mu ntara ya Sud Kivu mu buseruko bwa RDC ku rubibe rwa Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Congo, kandi hano rubibe n'intara ya Bubanza. Abandi banywanyi ba seneri batotezwa kugira ngo binjire muri CNDD-FDD nk'uko twabibwiwe n'amasoko yaho nyene. Imbonerakure abanywanyi b'umuhari w'urwaruka rw'umugambwe uri ku butegetsi rurakorana n'abapolisi mu guhagarika abanywanyi ba seneri ku bw'isoko rimwe muri uwo mugambwe utavuga rumwe n'uwo uri ku butegetsi. Umunyamabanga mukuru wa CNDD-FDD muri zone ya Bubanza afitiye ishavu Patrick Nduwimana batazira Mandela aba muri karitsiye ya Mugongo ku mugwa mukuru w'intara. Telefone yiwe yaranyegejwe kandi yarategwa ubwoba hamwe atova mu mugambwe seneri, niko abashinga intahe bagaragaza umubabaro. Ubuserukira umugambwe seneri akaba asaba ko agatotezo gakorerwa batavuga rumwe n'ubutegetsi gahagarara. Nimba hariho abantu bariko barakurikiranwa ubutungane nibwerekana ivyaha vyabo, abera barekogwe. Alexis Manirakiza adoma urutoke ku mugambwe uri ku butegetsi uca kumbonera kure n'intwaro kugira ngo bagondoza abanywanyi ba seneri kwinjira muri CNDD-FDD. Akaba asaba irekogwa atagisabwe ry'abanywanyi bo mu mugambwe wiwe. Abaserukira umugambwe uri ku butegetsi nitwabatoye kugira ngo bagire ico bashikirije kuri ivyo vyagirije. Reveriyano Ndikuriyo arongoye uyo mugambwe akaba ari we ngo yoba ari intandaro yo kuba urwo ruhigi rw'abatavuga rumwe n'ubutegetsi ruriko ruragwira cane. Ariko nanone nawe akaba avugwa muri dosiye ya Bunyoni, tuzobigaruka ko makuru yacu yo hanyuma. Imbere yuko tubabwira ibirabana na General Bunyoni no kuntu yoba yaraborejwe igufa kugira avuge abo bafatanije umugambi wo gutegura gutembagaza Ndayishimiye ndetse n'abandi bavugwa muri uyo mugambi, katubanze tubabwire no nkuru ivugwa mu mutekano abasirikare b'u Burundi bashobora kurungikwa mu nteko zo kuja kugarukana amahoro n'umutekano mu gihugu ca Sudani. Abasirikare b'u Burundi bashobora kurungikwa mu nteko zo kugarukana amahoro n'umutekano mu gihugu ca Sudani kimazemwo imisi imidugararo. Amakuru adushikira ava mu muryango w'ubumwe bwa Afrika
nuko igisata c'amahoro n'umutekano mw'uwo muryango kimaze iminsi kiriko gikora ibiganiro bigamije kuraba ingene ibikorwa vyo gutabara abasivile batari mw'iyo ntambara vyogenda hamwe rero n'ingene ibindi bikorwa vy'ubutabazi bwihuta vyokorwa bigashikira abanyagihugu. Irindi hangiro nyamukuru ry'izo nteko akaba ari ugucungera ikibuga c'indege mpuzamakungu c'i Khartoum kugira ibikorwa vy'ubutabazi bikunde. Ibihugu vy'u Burundi, Ethiopia nivyo vyonyene bimaze kwemera ko bishobora kurungika izo nteko muri ico gikorwa. Abasirikare bakenewe mu mwanya wa mbere bakaba ari hafi y'ibihumbi 2. Tugaruke ku makuru avugwa kuri General Alain Guillaume Bunyoni nk'uko twabikubwiye. Amasoko yacu muri CNDD-FDD avuga ko Bunyoni yahohotewe bikomeye kugira avuge abo bari basangiye umugambi wo guhirika Ndayishimiye. Mu kiganiro c'indwi zibiri mu kiringo c'indwi zibiri yapfungiwe mu gasho k'iperereza Bujumbura, wahoze ari umushikiranganje wa mbere w'u Burundi General Alain Guillaume Bunyoni yarahohotewe bikomeye kugira ashobore kuvuga amazina yabo bari basangiye umugambi wo guhirika ku butegetsi mukuru w'igihugu Varisito Ndayishimiye batazira General Neva. Mu minsi iri imbere ngo hoba hagiye gukorwa uruhigi k'uwo wese yavuganye canke bari bafitaniye gahunda na Bunyoni kubijanye n'uwo mugambi wo guhirika Perezida Ndayishimiye. Ayo makuru tuyakesha isoko riva muri mugambwe uri ku butegetsi CNDD-FDD, umwe mu bagumyabanga ba CNDD-FDD akomeye ariko atashimye ko tumuvuga izina kumva z'umutekano wiwe. Aravuga ico Alain Guillaume Bunyoni yazize c'ukuri biboneka. Agira ati twese twaramenye ico Bunyoni yazize nikijanye nuko yari yasa n'uwahejeje umugambi wo guhirika Perezida Ndayishimiye, kandi abagumyabanga batari bake ndetse n'abo mu nzego z'umutekano nizo kwivuna abansi bari bumvishijwe umugambi, ariko havamwo bake baja kubibwira Ndayishimiye ko yogaba kuko Bunyoni aticaye kandi ashigikiwe mu mugambi wiwe wo kumukura ku butegetsi hakoreshejwe inguvu. Niho Ndayishimiye yaca yambara urwaga yikora kuba muyoboka baburizamwo uwo mugambi ugayitse, gutyo Bunyoni abarafashwe. Arabandanya ati agishikanwa mw'iperereza urya munsi batangaje ko yafashwe yahavuye ahohoterwa bikomeye na bamwe mu bakozi b'iperereza bari bahawe itegeko na Perezida Ndayishimiye ko bamukomesha mpaka yemeye ivyo yagira akore, ndetse anavuga amazina yabo bari basangiye umugambi wo gukora coup d'etat kuri Neva. Twamenye ko yahavuye avyemera arembejwe cane n'amahiri n'irindi hohoterwa yagiye akorerwa, maze ngo aranavuga abagumyabanga batari bake bari inyuma yiwe. Aha twese mu mugambwe tuguma ducurwa ko badufata umwanya n'umwanya kuko tutazi amazina Bunyoni yatanze mw'iperereza. Ayandi masoko ava mu mugambwe CNDD-FDD atumenyesha ko mu vyatumye haba umurwi w'abagumyabanga urongowe na Bunyoni wiyumvira guhirika Perezida Ndayishimiye ku butegetsi ngo boba bamwagiriza kuba ariko ashaka guha igihugu abansi b'u Burundi abatavuga rumwe na CNDD-FDD baba mu buhungiro u Rwanda hamwe n'ibihugu rutura vyo mu burengero bw'isi, abanje kubemerera gusubiza hamwe mu migenderanire hamwe no kuganira. Ivyo urwo ruhande rukaba rurwiriyemwo cane ababanye hagufi n'umuhisi Perezida Nkurunziza rudashaka kwerekwa na gato ivyuko ibintu bishobora gusubira mu buryo mu gihugu c'u Burundi. Ngivyo vya Bunyoni ndetse n'ibihangange mu butegetsi na Perezida Ndayishimiye. Turabashikiriza amakuru kubo Bunyoni yoba yaravuze mw'iperereza boba bariko barategurana uwo mugambi ugayitse wo gutembagaza Generali Neva. Fyonda kuri subscribe maze ngo dushizeko inkuru raje uba mu bambere bashikirwa nazo.